Mbega woba uzi impamvu ishobora gutuma abantu bayoboka umuntu umwe, bakamwubaha, bakanamwumvira cane, ariko uwundi bakamwirengagiza ndetse bakanamugarariza? Urazi yuko umuntu afise ububasha bwinshi canke yubahwa cane mu bantu, ko atari urya afise amafaranga menshi, canke urya yitwa yuko akomeye cane ukurusha abandi, canke uwo wese twibaza yuko yoba azi vyinshi ukurusha bose. Kahise karerekana neza yuko umuyobozi umwe ashobora guhindura ubuzima bwa miliyoni y'abantu, ashobora kubaka igihugu agahindura n'amateka y'isi. Ariko kandi iyo avyitwayemwo nabi ashobora no kuyovya abantu bagahomba canke bagasubira inyuma bivanye n'intambwe bari bagezeko. None ryoba ari irihe banga rishobora gutuma abantu bizera umuntu, bakamwumvira, bakamukurikira n'umutima wabo wose? Ni muri iyi video aho tugiye kumva amabanga ya nyayo y'abayobozi badasanzwe, twumva n'igituma abayobozi bose bakomeye batangura ku kwiyobora bo nyene ubwabo imbere yuko bayobora abandi. Abantu benshi bibaza yuko umuntu aba umuyobozi mu gihe aronse izina canke ikibanza runaka gikomeye nka perezida, manager, kapiteni canke pasitori. Ariko umuhinga mu vy'uburongozi John Calvin Maxwell yavuze ati, "Le leadership c'est l'influence, ni moins ni plus." Bisigura ngo uburongozi ni ubushobozi bwo kugira ico uhinduye ku bandi gusa, nta bindi. Ivyo bisigura yuko uburongozi atari ububasha bwo gutanga amategeko gusa, ariko ni ubushobozi bwo kugira ico uhinduye mu buzima bw'abandi. Umuntu wese arashobora gutegeka, ariko si bose bashobora gutuma abantu babakurikira bivuye ku mutima. Uburongozi nyabwo butangura igihe abantu bagukurikira atari kubera yuko babitegetswe, ariko kubera ko bakwizigiye, babishaka kandi banavyiyumvamwo. Abayobozi bakomeye kuruta abandi babanza kwibaza iki kibazo kimwe buri munsi: nokora iki kugira ngo abo ndongoye batere imbere, bamererwe neza? Iyo umuyobozi yitaye ku bantu ayobora vy'ukuri, abo bantu bakorana umwete mwinshi, bakamwubaha, bakamwumvira ndetse bakamukunda, kandi bagerageza no gutanga ico bashoboye cose. John Calvin Maxwell niwe yavuze ati, "Abantu ntibitaho ingene uzi ibintu vyinshi, ariko bitaho ukuntu ubitayeho vy'ukuri." Nico gituma kumviriza abo urongoye no kubitwararika ari kimwe mu biranga umuyobozi mwiza. Tugiye no mu mateka y'ivyanditswe vyo muri bibiliya, turabona umuyobozi Mose uko yari yitwararitse vy'ukuri abo arongoye, kugeza yaho yisabira yuko izina ryiwe ryotuma rifutwa imbere y'Imana, hako abo arongoye bohanirwa icaha bari bakoze. Ivyo turabisanga aho vyanditswe mu gitabo co Kuvayo igice ca 32 ku murongo wa 30 kugeza ku murongo wa 32. Umuyobozi mwiza ababara abo arongoye, yishira mu kibanza cabo, agaharanira n'ineza yabo. Ivyo navyo bimuhesha kurushaho kuba mwiza cane imbere yabo ajejwe. Abantu bashobora kwibagira amajambo wavuze, ariko ntibazoshobora kwibagira ingene wabafashe canke wabatumye biyumva. Nimba wabatwaye nabi canke wabatwaye neza, ivyo ntibizova mu mitima yabo. Woba wakunze iyi video, yisangiza abandi, ufyonde like na subscribe kugira ngo ubandanye kwironkera ibindi biganiro vyiza vyubaka.